buri segonde mba ndiko ndagukurikirana, buri munsi mba ndiko ndagukurikirana, buri munsi ndagukurikirana, buri saha, buri segonde. Nakubwiye yuko utazosubira gukora muri Arabia Saudi. Naco jahagarira ngo narose akazi, ngo akazi keza. Ngo shufi ngo yarose akazi, ngo yaco jahagarira karirata, ngo yarose akazi, ngo biraza gukora akazi keza. Kunzi banje munkurikira, ubu mwovuga ko uyu muntu atagwaye mu mutwe? Ndashaka muraze ko mwaba mwandika muri commentaire ati uwaragwaye canke ntagwaye. Mukurikira ikiganiro muce mundabira ukuntu kama amlipii bibi yako muce mumbwira ukuntu ikigo cyamurungitse kiriko kiraka kurihira itike y'indege umuntu yagwaye mu mutwe. Mbere umugabo we afise impungenge ko ashobora kuba yarapfuye, mugabo gusa aracari muzima, uko biri kose ni mubi ariko aragwaye, yarasaze. kwambia wewe utakuja kama amlipii bibi yako ticket mapema haraka atafika Burundi hapo kwenye jeneza. Maanake mimi sitaki ujinga. Bibi yako hakuli, hafanyi chochote, nataka nimpe chakula kama mtoto. Mimi simpi chakula kama mtoto. Simpi. Na akikuja akawa amekufa shauri yenu. Maanake nyinyi hamtaki kumlipia ticket haraka. Mimi sijali. Lipeni bibi yenu ticket akuje kwenye anafaa kukuja. Maanake kama mkizidi kama hakuli, anaongea peke yake na anafaa kupewa dawa na nimempeleka hospitali na nataka kukula, mimi hakuna kitu yote nitafanyia. Nimefanya vile ningeweza mimi, mali ningesaidia. Sasa lipieni bibi yenu ticket, sijui kesho ama sijui lini aende Burundi. Na hivyo ndivyo nimewaambia. Kupigia simu yangu, utaki kunishikia simu yangu, ongea na bibi yako. Ajifanya wazimu. Nimekwambia ulipie bibi yako tiketi. Hakuna ofisi na mlipia tiketi, mjue kule mtauza shamba, mlipia tiketi arudi Burundi. Mimi sikai na mtu najifanya wazimu hapa. Uyu rero nuwo iki kigo cyarungitse muri Arabia Saudite ngo aje kuvugira abarundi. Murumva yuko avuze ngo abwiye umugabo we ngo azotaha ari mu isanduku canke ngo mwishashi. Urumva azotara umuvyimba. Ivyo gupfa ntacyo bibabwiye. Ashaka ngo amurire itike y'indege kandi vraiment yarasaze, none ayo mafaranga yakura hehe kweri? Nagize ikiganiro n'umugabo, reka mwumvirize neza. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Amajewe ku mazina nitwa Masumbuko Prosper, mvuki Bubanza, muri komine Bubanza ya kera, zone Bubanza, nkabamba kuri centre Bubanza Gisovu ya kabiri. Nkaba na umudamu wanje yarasafirijwe, agasafirizwa Arabia Saudite. Hama mu nyuma amaze kumara y'amezi 4 agira ikibazo. Ni boss amufata nabi, atamugaburira, kanyene mugabo umugore akaguma ku kazi. Ikigo cyamurungitse citwa Marek Mansare, c'umukenyezi yitwa Magnifique. Rero inomero ziwe ndaza kuzibaha muri message. Hama ndamutakambira ndamubwira ati gerageza uburyo bwose umumukure wo mu mama aveyo kuko amerewe nabi. Narumvise ngo ko bamukuyeyo mugabo acaguma aragwara gushikaho ngo agwara ingwara y'ibisazi. Baramunyeretse rimwe ariko arasara, mugabo mama ndamubwira ati madame wanje ariko arasara numukureyo atahe mu Burundi canke mu muvuza akire agende kwivuza canke muhigira kandi kazi. Umugabo yanabivuga ko nabona ko yaragwaye. Hama rero ivyo bigenda uko. Iyo mudamu wanje rero yitwa Hatungimana Rusi, yego nawe nyene twabana ho mu Gisovu Bubanza, yavuka imuciya muri zone Muramba. Ico gituma rero nasaba ko mwantabariza kugira ngo bamushikane muhira, kuko kugera ubu ngubu sinzi ko yoba hari canke yoba atagihari. Baherutse kumunyereka iryo rimwe, n'ubu sindasubira kumva n'ijwi ryiwe, haraheze nk'ukwezi ntasubiye kumva ijwi ryiwe. Nico gituma rero ndiko ndasaba ubufasha ko mwantabariza
kugira ngo ibintu bigende neza. Vyari ivyo, ndarindiriye ko Imana yobakoreramwo mukavuga amajwi kure mukamfasha kugira ibintu bigende neza. Reka ce mbarungikira inomero z'ico kigo za telefone. Yego, ni iyo foto muvuga ko yagiye yambaye izo mpuzu byose ndabibahe kugira ngo mumfashe. Mwarahezagiwe. Inyuma y'aha rero nakoranye ikiganiro n'uyu mugabo mu buryo bwihariye, ndamubaza neza arambwira ibitari bikeya kugira ngo namwe mudukurikiye mwumve ukuntu umuntu agwaye mu mutwe yasaze yarungitswe n'iki kigo mwakibonye. Ni ukuri banka kumurihira itike y'indege ngo atahe. Reka twisabire, turazi yuko mu bushikiranganji hariho ababijejwe bakurikirana ibintu nk'ibi. Kino kigo bita Marek, ibindi ntibiboneka, gishobora kurungika umuntu muri Arabia Saudite akamara amezi 4 hanyuma akagwara. Uwo batumyeyo yatabazwa ari kuri ofisi akavuga ngo umuntu adashobora no kwitamika indya ngo niyapfa ngo azonezerwa nuko bazomutahana mwishashi yapfuye. Musha mwibaza ati ni kubera iki Daniel Mugisha yahisemo kuza aratwereka aho duca mu kuja Dubai? Impamvu nuko nubwo ntobikora abagiye Dubai ntaberetse aho baca nizeye, bahura n'ivyago nkabatabariza, nababaza nimero z'abakoresha bakazibura. Hano rero haciye inyungu ihari. Ego ntubugiye mwijuru, mugabo hari ugiye vyibuze bafise nimero zaho. Hamwe bibacanga abandi bakabura nimero, telefona ujya mu boss kubera ko tuba twarahanye amasezerano yuko mukozi agize ingorane ndamubaza. Nasubiyemo si mwijuru nta vyera ngo de, ushobora guhura n'ibibazo n'ivyo mugabo ico kibazo gishobora gutora inyishu. Namanzana ngahisha intahe z'abahuye n'utubazo dutandukanye tukabitorera inyishu kubera yuko mbashobora kubahamagara nisunze amasezerano dufitanye. Nimba ukeneye kugenda Dubai rero kurondera ubuzima kugira ngo mwiteze imbere, genda muri Angel Flyaway Travel hanyuma bagufashe. Ikorera ngaha kw'ibarabara rya Saint Michel, ni muri centre ville Boulevard de l'Iprona, neza kw'iyiri pangarte kuri rya barabara abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Hajya uhageze ucubona galeri ririya ugaca winjira indani muri D inomero 9 uhasanga Jacqueline, umwe wa mukenyezi yama abafasha buri munsi. Hello. Oje umugore wanje yaragiye Arabia Saudite. Nitwa Masumbuko Prosperi. Mvi Bubanza, centre ville Bubanza. Chema tama jagero kenze ashikira hano ku nzumbi bamufata nabi batamugaburira. Cumi na zitanu z'ukwa kabiri 2026 amaragenda arashikariya akorera Arabia Saudite ku mubosi wiwe, baramufata nabi arara ubusa, akantelefona akambara agenda ndayusa. Nkabibwi citwa Marek Mansari. Nomero nazigwaye ngito ziriko nirogo yitwa ni office, ziriko nazirungitse naziteruye, ziriko nirogo navuze ngo ucurabira kirogo. Hirya yindi nomero mengo ya yindi reka ndaziterera ko nterera ko ngaho nyene mukanya.
amarero ujya mugore acavuga ngo nakwiza amezi 3 nzoca ndamukurayo hama ndamuhigira iyindi nzu. Kugira ngo aronke umushahara bamuhemba 10,000 ngo bambaha data ba umukozi amazi amezi 3 muri Arabia ariko arakora mbere aca kwizane. Iro mu nyuma umubosi niho baza kuburana n'umugore muri ofisi ya hariya, umubosi aratsindwa acavuga ngo ngiye kumugaburira. Mugabo ntavyo yakoze. Nongera telefone Magnifique arongo ico kigo cy'Ibujumbura aranyigarama ngo nivyo yigirisha. Magnifique na audio yewe no yakwereka no ndayakumvisha basi ndayaguha basi. Amarero nimaze kugenda uko niyo yaca umudama gwarararemba hamwe yagwaye inzara agwara n'ubure kubera atari karafungurwa kandi akazi yaragakora ukuri kwami. Umudamu rero niyo Magnifique nimango yacagira umugambi akamukura yakamujana mu kigo cyo muri Arabia Saudite. Basha abo kuri ofisi bamuvuje amafaranga 350 nakweretse n'amaserume ngahara yafise. Magnifique yari yavuze ngo ntagwaye, iyo mvugo yavuze ngo ntagwaye ngo arakomeye. Burya rero tuvugana bagiye kumunyereka ari umusazi arayo mapica naguhaye ndabibwiye Magnifique acambarira ngo arakomeye ngo nivyo yigirisha ngo imigambi ngo twafunze ngo najewe ngo umugabo wiwe kugira ngo byorohe ngo turondere kuri tumutahana. Sivyo kanyakuba wasaho hari ngorane uyo mugore. Burya rero kugerana n'ubu yari narungisa abantu ku kigi wiwe ko je sindi mu Burundi barashikaho arabasuzugura ngo mwe nitwe ngo ntavyo twovugana na mwebwe ngo sinkeneye kuvugana na mwebwe. Basha umenga umuryango w'umugore warituye ubutungane mu bushikiranganje barashitseyo. Umba rero je naciye niciri waho kwa Mugisha Daniel were ibintu byawe binyaruka nimba mushikiranganje bokora mugabo nawe urabe ico wodufasha kuko nasanze ufite ikiganza ciza kwera. Ane mutane umubosi ntamwagiriza ko atakoze ntavyo amwagiriza na reka oya nta kindi kintu amwagiriza vraiment nurya Magnifique nta kindi kintu amwagiriza. Yaragwaye vraiment avuyemo yandukira no gusara kubera ngira ngo iyo nzara yararubusa. Basha reka ndaziguhereza ubunyene hama ushima unashaka nizo muri Saudiya bajya bamufise ushaka nozigu. Sawa rero reka ndabikurungikira.
iza magnifique naziguhaye, iz'umubosi yaramufise naziguhaye, namba nisigaje ico kigo numva ngo ariko yonya kwera ndirerutse kongera kuvugana n'umudamu kuko umunsi twavugana ntiyavugana ukuri kubaho basha yaguma avuga ngo nabuja ngo yase ko ntango yavuze ko atangiye zo muri Arabia Saudite tangiye yamaze amisi 5 atajya yaguma avuga ibyo gusa ngo acaza kumucumita nabuja acaza kuncumita imugita ngo araje nguyo basi tayari muga magnifique yacavuga ngo nukwisaza unyumvira iryo bara ry'umukecuru kandi umuntu agwaye ukaza kuvuga ngo ntagwaye hari umuntu yo kwisaza kandi akomeye Okay, nangorane nzobikora ejo ngira ejo kumutaga niho mba ntuje mba ndano na sawa heza jiko birashitse bunyana bino bintu no kuri birateye isoni bino bintu ni vya bintu bitukisha aba barundi kazi bagenda muri Arabia Saudite bakazavuga ngo barabagurishije kumbure bino bigo bibajanayo nivyo vyabagurishije kuko urumva umuntu badakeneye batababaye ko no kutahazotaha ari umuntu muzima avuga ati azatahe mwishashi nimba kino kigo atarohara kibifisemo niba muri itike y'indege yitahire nta n'uzi ko atoye kamitende mbeho bazotaha gute ko ari umusazi ariko mugabo ukuntu ameze murabona ashobora abantu nk'aba barira indege ya direct idahagarara babashize mu ndege muri Saudiya bakurukira kuri airport y'Ubujumbura umuryango w'ubo uri hari uca utora uwo muntu aba air hostess b'indani baramutekinga keya bakamufasha mu ndege gushikageze mu Burundi umuntu agwaye gusa cane nibo bigorana gutaha mugabo umuntu afise akagwara nkaka ko kuba atakomeye mu mutwe mugo ameze nkuko ameze uyotaha rero nimba mutagomba yindwi yose nzohebera mwebwe turabukuntu umuntu agwaye mu mutwe mwomurekera muri Arabia Saudite murakoze cyane ntabyinshi ngomba kuvuga ibindi nzobivuga ejo reka mbanze ngeze ngaha iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede majana 2 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari amajana 350 hanyuma abayede majana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi aya mafaranga mugo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 je nimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha amajana 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu by'abarabo abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko no bazanira cenka babwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo izina rya agence niri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D
ubusa 9. Telefone niyo yani nyine ya Jacqueline 257 61 79 mu kubarangira neza raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede bwo kubaka bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket abakobwa n'abahungu ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000 muhishikiye mushobora kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandangira ibiciro bizongera biduge ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3 murakoze.